Nari babwiye yuko muri kino kiganiro tuza kuba dufise abashitsi mu gice ca kabiri, none twamaze gushika muri kino gice aho dufise abashitsi, dufise abaririmbyi mukunda cane, ni couple Masezerano Jean Claude na Ihimbazwe Florence, nibo turi kumwe, reka ndabaha ikaze. Murabazi ku ndirimbo zitari zike mukunda, haraciye igihe vraiment badukorera n'abakozi b'Imana, abantu bacu, reka banaturamutse impere ngaha. Ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana. Hama ko yavuze nitwa Florence Ihimbazwe, abantu benshi banzi ku izina rya Fofo. Kazi cyane. Merci Pastor. Asante sana, nkuko yabivuze ni Masezerano Jean Claude, ndabaramukije amahoro y'Imana, umva amahoro menshi cyane nshuti yanjye. Amen. Ngako ako niko kajambo turakamara ingihe kabisa. Yego cyane gose. Wow. Umwana arakomeye. Hajya n'umwana. Babiri. Jean Benin na Lucky Prince. Wow. Wow. Ngira ngo mwamaze kubabona yuko turi kumwe n'umuryango mwiza, n'abavyeyi, n'abakozi b'Imana, ni pastor. Hajya mwese muri pastor? Oh. Okay. Yes, ego. Bari hano badufitiye ubutumwa budasanzwe, ni album yabo turiko turabona isohoka, niyo baje kutuganirira ko ntimwari byazi hano kuva indirimbo yayo ya mbere itangura gusohoka. Ya nitwari bwaze hano. Tugize amahirwe yo kubakira mutubwiye. Niteka cyane, murakoze cyane. Nkuko yabivuze turamaze imisi novuga itari mike cyane kandi itari kuri myinshi cyane, dutanguye gukora novuga urukirane rw'indirimbo zitandukanye. Tumaze imisi turiko turasohora, hariho izikira tutarashira habona, ariko kandi hariho n'izimaze gusohoka zishika kuri 5 kuba visita urubuga rwacu kuri YouTube baramaze kuzibona. Novuga ko nivyo bikorwa biri officiel bya mbere twamaze gushira habona nk'umuryango turiko dukorera hamwe, jewe n'umwamikazi wanje. Ego. Ni projet ya mbere ahubwo munakoreye hamwe muri buno buryo bwa album? Ego, ni projet ya mbere dukoreye hamwe muri buryo bwa album. Wow. Ego. Uretse ikintu rero mugira mudukorera, mugira muturirimbira akantu kamwe, turirimbira akantu kamwe kugira twumve vraiment cette famille nous bénit. Ego. Karibu. Okay. Yeah. Imwe muri zigene abantu bariko barumviriza. Watonaguwe kubwanje, washishaguwe kubwanje, washinyaguriwe kubwanje, urasuzugurwa kubwanje, aho se kwarukugira ndonke ubugingo busagutse, urukundo wankunze mwami, singira uko noruvuga. Amen. Amajwi meza, urumva ko hayo complementarity. Wow, musangana n'ikindi gikorwa cyitwa Imuhira. Ego cyane. Imuhira hajya catanguye gute? Mwa muri mu rugo? Cyatanguriye umunsi yari anniversaire yiwe. Okay. Hari mu kwa gatanu, ndavyibuka itariki 5. Hari umwaka wa kangahe? 2019. 2020 niho twabitanguye. Ego, vyazananye aho nyene uwo munsi, hamaca yumva ko yoja kuri Facebook, abantu umuntu wese afise ikibazo amwishure, icyo cyose bijanye n'urugo, bijanye na relation, ikintu cyo cyose umuntu yipfuza. Hama twari kumwe, hama abantu baramubaza ibibazo arabishura, bica biheraho, aca vyita muhira kuko tubikorera muhira. Rero bica bibandanya kuduga aho twatumira n'abantu, abantu bari mu ngo kugira baze gufasha abandi bantu bariko barasuraguringa mu rugo.
aho haza n'abantu bafise intahe ingene babanye batararonka ibibondo haciye igihe kirekire kugira ngo abandi bari muri iyo situation bumve abandi ingene babigenza ingene biha amahoro canke ingene bavyakira ibivuye mu muryango nivyo canke umuntu umwana yateye iteka akaza hama agasharinga témoignage yiwe hama abantu bagaheza giko ego yatanguye ari ikintu gitangura na anniversaire muga urumva ko imaze kuba programme nini baze kuba programme nini cyane muri bimwe ko kwerekana uburyohe bw'urugo canke ku rugo rurashobora kuba umugisha ko kenshi ari abantu bafise ishusho yo kumenga urugo n'umugozi umuntu yisize mu izosi urugo nta munezero uriyo urugo ni kibazo ariko twerekana ko urugo rurashobora kuba umugisha ariko kandi cyane kubera intahe cyane twerekana zerizi wacu kuri twebwe zashika tugatumira abandi bantu babone ko ari abandi atari twe twenyene na cyane ko hari ibibazo twashobora kuvuga ko iyo uri kuravuga ko kijanye no kuba umuntu yakoze yaje mugabo ntaronka umwana ku mwanya wowe uri kurabivuga ufise umwana umenga biroroshe kuvuga mugabo uzanye n'ubundi muntu hari muri iyo situation biroroshe gusobanura akashinga nayo kunashobora guhagarara yego est-ce que vous avez muri intahe z'abantu bamaze kuba impacté yego turafise intahe nyinshi cyane ku buryo bw'uko usanga hariho n'abantu baturondera kugira ngo tubafashe usanga umuntu akakwandikira je narakurikiranye ikiganiro canyu urugo rwanje ufise ibibazo ibi n'ibi ari umupapa canke ari umama kenshi yari abapapa batuyadreshejeko baciye kuri uyu abarongikiwe wanje ari abamama canke abigeme ndabarongikiwe yego rero usanga rero ubu hageze aho usanga umuntu aba afise siyanse akavuga ati nomuzi ndafise umwanya wo gutuma ko abantu kugira ngo tuvugane kandi ugasanga turafise intahe nyinshi z'Imana yagiye neza ndibuka ko hariho n'abantu bakurikiranye iki kiganiro ugasanga n'umuntu amaze imyaka 4-5 ataravyara ndibuka ko kenshi umwe akaza akamvuga ati numva ngomba gufata iyi somene yo gusengera abantu Imana bajya abantu baha ibibondo kandi turafise intahe z'Imana maze guhezagira yego wow reka twigarukire kuri album tubwire album yitwa gute nta zina turashira habona kubera twitegura kugira lancement officiel ubu cyo dukora cyane turatanga gusohora indirimbo imwe mbwa kabifisi izina ryayo reka dufate nko ku ndirimbo zimaze gusohoka mutubwire hariho ndumutwe imaze gusohoka ni nayo twahereye ko hariho warakoze Yesu hariho ni Yesu hariho Yesu arashoboye hanyuma hariho iheruka gusohoka Ebeneza kumenya uruhara rwa himbazwe Florence mu ndirimbo zimaze zisohoka okay mu bisanzwe twebwe ibintu byose tubikorera hamwe mugabo muri izo ndirimbo hari izo nagize mu ruhara cyane nkanda umutwe hama ni Yesu hama warakoze ego hari izindi ziri inyuma zikiza nyinshi za pastor okay wow musanze umwose usanga afise icyo bari karakora muri izi ndirimbo arije ugasanga umwose ari ibyo abashoboye kurusha uwundi ugasanga jewe ndandika nawe akandika twicarame tugakosora mfasha aha undi gira aha twumva ukuntu tubigira neza indirimbo ukuntu uyitwara ukambwira ahaje numva vyogenda ukuntu bakavuga toya tugize kuvyojyoha kurusha ibintu nk'ibyo yego hariho n'ibintu usanga turi repetition usanga byahindutse turiko turakora yego ndashaka utubwire ni iki azi gukora cyane uguti she is the best arazi kwaranja amajwi cyane gose yego cyane gose cyane bari bwavyo
nawe ni igiti wafise arazi kwandika hanyuma mwatubwiye yuko muriko mukora album muzokorera lancement officiel nibaze ko ariho tuzovuga byinshi kuri iyo mugabo reka tufate nk'indirimbo Ebenezer yerutse gusohoka ubutumwa mushaka guha abantu n'ubu hari igihe kenshi mu buzima bw'abantu abantu babayeho bihebuye biganira atabyizigiro bafise mugabo bakibagira ko hari ubutabazi bwamaze kubaho kandi buhari si ubwo twiteze twaramaze gutabagwa ego urumva uri kurasoma muri Yohana igice c'icumi bavuga ngo gisuma ntikizana n'ikindi atari kuba no kwica no gutikiza ngo najejeho nazanywe no kuvuga ntaje ariko yaramaze kuza ntazanywe no kugira ngo muronke ubugingo kandi mu buronke busagutse uwizeye Yesu abamaze kwinjira muri ubwo bugingo ababufise ego umuntu ashobora guca yumvira avuga ati none bimeze gute ko tugeragezwa tubabara tukagira ibibazo canke ibi na biriya bimeze uko mugabo kenshi nkunda kuvuga iki kintu Yosefu kugira ngo ashobore gushika ku kintu Imana yamuvuze ko cyo gutabara ubwoko bw'iwabo hari inzira zari zitegekanije yategezwa gucamo urabona amaze gushika kwa muka Potifari kwa Potifari ibintu byari bimeze neza afise protocol ibintu byose byari bimeze neza mugabo wari afise urufunguzo rwo kumwinjiza ibwami yari mu gasho uvuga yategezwa kubanza guca mu gasho kugira ngo aronke inzira yo gushika kuko umufungwa yari mu gasho niwe wenyene yashobora kuronka uburyo amwinjiza ibwami hanyuma nta winjira muri prison na protocol hategezwa kubaho ikintu kikwinjiza mu gasho hari ubusho rero twinjiramo atari kubera ari ubusho mugabo muri ubwo bushari mu inzira y'Imana kugira ngo itwinjize mu tugomba rero naho twizeye Imana hari igihe Imana ireka ibintu novuga ntibigasa n'ivyo noneke mu maso y'abantu birababaza ariko ku Mana ni inzira yo kudutabara no kutugirira neza yego amen bon kandi indirimbo irajanye n'ibintu twita kwatura ibyo ushaka kubona mu buzima bwawe nk'ubu igitero cya kabiri kivuga ngo wampamagaye mu izina unshira hiyaguye umuntu rero ari mu bibazo yashaka kuvuga ngo jewe none ko ntari ahiyaguye ariko bibiri yivuga ngo umunyantege nk'inavuge ndakomeye apana ngo navuge nzokomera oya navuga ati ndakomeye bisanzwe uri kurarema ibyo ushaka kubona ejo ubiremo no munsi rero harimo ivyo kwatura Ebenezer naratabawe no munsi ushobora kuba uri mu bibazo mugabo uko watura ko watabawe nuko uko gutabagwa kuguma kukwegera rero kandi bibiri kavuga ngo urupfu n'ubugingo biri ku rurimi rw'umuntu kandi abarukunda bazojya ivyo gweze rero ivyo watura ku buzima bwawe nivyo ushaka kubona rero iyo guma wiyatura ko mwanya wose ndagowe ndapfuye ndagiziki ego niyo mvugo y'abantu bose kubera ko vyavire hari aho unanigwa bikakunanira ingene uvyifatamo mugabo ico gihe uronse uko gutahura hamukamenya ko ikintu watuye kiraba kirashaka kutabona umunsi ejo kikaba ututangura guhindura imvugo kavuga ati naratabawe pempa utubuzima ndimo naratabawe ndabashimira cyane ko mwaciye muri kino kiganiro cyane murakoze cyane yego reka rero dusigemwo indirimbo yanyu Ebenezer je ndaza kugaruka nsozera ikiganiro murakoze cyane mba mara menshi cyane cyane amen asante ya c'est ça